Ndabasuhuje ndabahaye mwiriwe kuri mwese mutwumviriza mu bihugu bitandukanye by'isi cyane cyane byo mu karere k'ibiyaga binini. Ndabaye ikaze kuri mwese munyumviriza muri nga mu gihugu cy'u Burundi, mwese muri kunyumviriza muri mu gihugu cya Tanzania, mwese muri kunyumviriza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mwese muri kunyumviriza muri nga mu gihugu cya Burundi, mu ntara zitandukanye Cibitoke, Ngozi, Kirundo, Karuzi, Ruyigi, Makamba, Muramvya, Bururi, Mwaro, Gitega, na mwese munyumviriza muri mu ducimbire no mu zindi ntara tutabashije kudondora. Turabahaye ikaze kandi abaye mwiriwe mwaya makuru nabateguriye. Iyi ni Burundi Updates, bumwe rukumbi ubamenyesha makuru batandukanye ba mbere bakuru bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi, bakugeza ko amakuru mu ngene utoronka ahandi. Amakuru twabateguriye rero ngaha ni amakuru atangaje cyane, ni amakuru ashushe, ni amakuru yayandi ashushe byitwa ko ashushe, ariko mwese mubivanye no muherereye byabaye muri mu bihugu binini canke mu bihugu bitandukanye, mu Kenya, mu Uganda, nabo mu Rwanda, muri Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Tanzania, Congo, Burundi, mwese reka ndabibutse yuko ari byiza ko wajeje gukina sabone kugira ngo amakuru agera kugera ko 5 kuri 5 kandi tukakugeza ko vyoroshe atangorane. Reka mbonere nakajya kwibutsa yuko ari amakuru torezwe n'uruganda rwa Burundi Updates, wakayagezwa ko namenyesha makuru bakuru babahinga bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi, bakakugeza ko mu ngene uturonkane. Ndagira ngo nongere ndakwibutse yuko ari amakuru ugomba kujya umenya yuko twajya tuyakugeza ko 5 kuri 5 umunsi ku wundi, mukaba murajya mumenyera ko ari amakuru muraza mugezwa ko uruganda rwa Burundi Updates, akabageza ko amakuru ajyanye n'agateka kazina muntu, ubunyonyezi, isesagurwa ry'amatungo ya leta biba biriko biribonekeza ngaha mu bisata bitandukanye, yaba ivya politiki, ivy'ubuvuzi, ndetse n'ivyo uburezi ha mu bindi bisata bitandukanye ndabashije kudondora mwaya makuru. Ngizi ngingo nkuru kuri tuza kugaruka ko mwaya makuru tubateguriye ubwo twageze kuri terre cyangwa se ubwo twari turi aho vyabereye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Bongeye guhomba indege ya kabiri bivanye naho yari kwerekeza ngaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo umugwi w'abarwanyi wa tabara wariko ureberera hafi canke se ucungera ivy'indege rwose baciye bayihanura mu kirere ngaha mu yugwe riri koga mu kirere cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari ku isaha y'isa 4 z'amanwa ngaha kuri igenekerezo rya 27. Ibi ngibi rero bikaba byakomeje kuba bikomeje guteza igihombo gikomeye cyane ni kuri iki gihugu cya Repubulika y'u Burundi. Ibi rero ni ibintu bitoroshe kandi ni ibintu bimeze nabi cyane, aho murabizi neza ubukungu bw'igihugu cy'u Burundi bwari busanzwe buri aharindimuka kandi bwamaha buri ahantu hatoroshe cyane, buriko buraduga bujya aho hasi aho kujya hejuru cyangwa se budugerezwe bujya hejuru cyane buzamuka ku biciro. Ibi rero byatumye igihugu cyangwa se Repubulika y'u Burundi yongera kugira igihombo bikabije cyane ama mu mutungo cyangwa se n'ingengo y'imari y'iki gihugu. Ibi ni ibintu bikomeye cyane kandi ni ibintu vyateje akababaro kuba cyangwa se kubacungera amatungo ya leta n'abajejwe ivy'ubukungu bwa guverinoma ngaho rero mu gihugu cy'u Burundi. N'aya makuru ari ngaha turaje twagire mu kanya mwidonido. Ese ibi vyagenze gute kugira ngo iyi ndege uyu mugwi w'abarwanyi ba Red Tabara bagerageze ko batekereza kuyihanura mu kirere cyangwa se bagerageze kuba bayirasa ngo igwe hasi? Hari hagamijwe iki? Ese iyi ndege yari twaye iki? Wakibaza nange nkabyibaza, ariko mu by'ukuri ndaje mbigusobanure neza utahe ubimenye kandi ugende byose ubihinguye. Repubulika y'u Burundi ibingibi bibaye ikibazo gikomeye cyane nyuma y'igaruka ko by'ubukungu bwa guverinoma, ubwo byagaragaje ko aho ubukungu umukuru w'igihugu Evakaston Ndayishimiye yafashe igihugu cyangwa se yatanguye gutwara igihugu, ubukungu yabusanze kuri 25% n'ibice 8, hama akaba amaze kubugeza ku kigereranyo cya 7% n'ibice 7%. Ibingibi rero niba iyi ndege cyangwa se iyi ndege y'iki gihugu iramutse iguye cyangwa se barashe, noneho irasiga ubukungu bw'igihugu buhagaze ku kigereranyo, ndakubariye ndakubwiza ukuri yuko dushobora kuzisanga nga mu gihugu cy'u Burundi ikigereranyo cy'ubukungu noneho kigeze kuri 2.1%. Ibi ngibi ni ibintu bikomeye cyane kandi ni ibintu biteje impungenge. Muri kumva vyoroshe ariko ndumva gahinda kanyishe. Ibi ntabwo vyoroshe cyane. Turaje rero tubabwire mwidonido, ese byatanguye gute, ese byagenze gute kugira ngo iyi ndege y'igihugu cy'u Burundi Red Tabara ibe yayirasa? Ese igihugu cy'u Burundi iyi ndege yari gihagana he ku buryo yaba igera mu birindiro cyangwa se ku nkambi ya Red Tabara aho ikambitse nga mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Reka tubabwire yuko mwese bivanye no muherereye muri kutwumviriza muri bihugu bitandukanye by'isi, cyane cyane nk'ivyo mu karere k'ibiyaga binini. Mwese rero muri kunyumviriza muri nga mu gihugu cy'u Burundi mu ntara twasubiyemo Cibitoke, Karuzi, Kirundo, Ruyizi, Makamba, Muramvya, Bururi, Mwaro, Gitega, Rumonge n'izindi ntara zitandukanye. Mwese muri kunyumviriza muri Tanzania,
mwese muri kunyumviriza muri Dar es Salaam hari Tanzania mu makomine mu masegiteri atandukanye ya Tanzania. Turabasuhuje mwese muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, muri ngaho mu Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, mu ntara zitandukanye, aba muri Goma, Mbashi, mwese muri Uvira, mwese muri Murenge, turabasuhuza cyane kandi turabaha mwiriwe n'ikaze mwa makuru tuba twabateguriye ashushe kandi ashyuhiranye, kugira ngo mwese mujye murumva aya makuru nashamaje kandi amakuru ni ingenzi. Weho utayumvise kandi utayumvirije wahombye, kandi ni ikibazo gikomeye cyane kuba ugiye kumara umunsi utungutse cyangwa se utumvise amakuru yungura ubumenyi cyangwa se yagura ubwenge bwinshi cyane kuri weho uvyumviriza, kandi kuri weho ufyonda sabone, no kuri weho ukora commentaire na share n'ibindi bitandukanye. Turasuhuza rero mwese muri Kenya Dar es Salaam, mwe muri Kenya i Nairobi, mwese muri Uganda i Kampala, turongera kubasuhuza kandi mwese muba muri gutwumviriza muri Congo Brazzaville, nabo tuba twabibagiye ahubwo tuba tubibuka. Mwese muri kutumviriza muri mu migabane itandukanye mu Buraya, mwese muri kutumviriza muri Amerika, mwese muri kutumviriza muri Australia, mwese muri Aziya n'andi hatandukanye, mwese muri kutumviriza yo mujye murakomeza kutwumviriza kugira ngo murusheho kumenya ivyo aho igihugu kigeze, murusheho kumenya naho ubukungu bw'igihugu bugeze, n'amakuru ariko aravugwa canke se ariko aribonekeza ngaha mu gihugu n'ahandi hatandukanye mu bihugu by'ububanyi ndetse no mu bihugu mpuzamakungu. Baba ariko muradutega amatwi mwese muri yo, turabashimira cyane kandi turabaha ikaze, tukaba tubaye na mwiriwe kugira ngo muze kumviriza aya makuru mufite akamwemwe, kandi muze kumviriza aya makuru mufise ivyishimo biturutse kuri mpemu yera. Mwese rero reka ndabibutse yuko ari vyiza ko wajeje gufyonda sabone kugira ngo aya makuru ajya kugera ko 5 kuri 5 vyoroshe atangorane. Reka mbonere n'akajyo kwibutse yuko ari amakuru torozwe n'uruganda rwa Burundi Updates, ukayagezwa ko n'abanyesha makuru bakuru b'abahinga b'abanyamwuga, babandi bazwi ko gutohoza ndetse n'isesengura ritandukanye, babandi bazwi ko gushira mu gaciro no gushira aho ivyabugenewe bigomba kuba biri. Turagira ngo tubabwire yuko rero mwa makuru twabateguriye ivyo turi babwire byose ni ukuri, nta na kimwe twibeshe ko. Turabwira yuko muri izi ngingo nkuru twabateguriye babwiye yuko tubuze kubageza ko nga mu gihugu cy'u Burundi habonetse igihombo gikomeye cyane, ubwo indege ya gisirikari cyangwa se y'igisoda cy'u Burundi yariko iregera ngara muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho umugwi w'abagwanyi ba Red Tabara bahise bayisamira hejuru bakayakiriza ibisasu bitandukanye birimo n'ivy'amaroketi launchers n'ibindi bitandukanye, n'abamudahusha bakataraboneka bo muri uyu mugwi wa Red Tabara. Ibi ni ibintu rero byateye ubwoba iki gihugu mu buryo butari busanzwe. Ntabwo bari bazi yuko Red Tabara uriya mugwi w'abagwanyi uriko uragwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi waba urafise imbaraga zo kuba bwahurutura canke se bwarasira indege mu kirere bikaba vyayitunguye. Ibi turabwira ivyo guverinoma y'u Burundi yaciye iratangaza nyuma yo kumva iyi nkuru, ndetse n'uruhombo rukomeye cyane iciye iragwamo muri aka kanya. Mukuru w'igihugu Evakazo Ndayishimiye noneho aho bukera birashoboka yuko ari buze kurwara indwara y'umutima rwose, nyuma yo guterwa ubwoba nibura ry'igitoro, noneho naza guterwa ubwoba n'ikubitiraho n'irindi bura ry'indege z'igihugu biraza kugenda biti. Ariko sinibagiye kubasuhuza mwese muri ntara zitandukanye z'igihugu, Cibitoke, Ngozi, Kirundo, Karuzi, Ruyigi, Makamba, Muramvya, Bururi, Mwaro, Gitega, Rumonge, namwe mwese muri kunyumviriza muri Bujumbura, turabahaye karibu, turabaye mwiriwe. Ndagira ngo ndababwire yuko mugomba kuramenyera ko uri muhora canke se urubuga rwa Burundi Updates ruraza rubageza ko amakuru ajyanye n'agateka kazina muntu, ubuyonyezi, isesagurwa ry'amatungo ya guverinoma babiriko biribonekeza ngaho mu bisata bitandukanye, ivya politiki, ivy'uburezi, ivy'ubuvuzi no mu bisata bitandukanye, mu vy'ibitoro n'ibindi bitandukanye n'ibyimba ry'amabuye y'agaciro. Ibi byose rero turagira ngo tubagetse ko 5 kuri 5 atana kimwe tubangamiye, atana kimwe dusize inyuma. Muri abacu rero tukabanyu banyagihugu bashinga naye bapfasoni namwe rwaruka, ico musabwa no gufyonda sabone kugira ngo amakuru ajya kugerera ko kugihe kandi ajya kugera ko ata anamakeyi agucitse. Mureke twihute cyane rero turebere hamwe mwidonido by'amakuru twabateguriye, aho turi babwiye ko aho twatanguye tubabwira yuko nga mu gihugu cy'u Burundi abonetse ishyano, abonetse ikunguzi rikungurira amatungo ya leta ndetse n'ubukungu bw'igihugu muri rusange. Ibi rero ntabwo byoroshe, ni bimwe mu bihe bitoshe igihugu cy'u Burundi gikomeje kunyuramo, kandi ni ibibazo bikomeje kugaragara ko biri buze gutuma igihugu cy'u Burundi kizasigara ku mpera ya nyuma, canke se ivyo bakunze kwita bari abanyagihugu b'ababanyi b'abanyarwanda bakunze kwitwa amanegeka. Ibi rero nibyo turi kubona ko igihugu cy'u Burundi kiri buze kuza kirasigariramo nyuma yo kongera gutakaza indege ikomeye cyane ya gisoda.
Ibi ni ibintu rero bitavuzwe ko rumwe n'abanyagihugu ndetse bikaba bitavuzwe ko rumwe n'abacurabwenge cyangwa se abanyabwenge n'abasesenguzi n'abareberera hamwe ivya guverinoma n'abareberera hamwe ivy'imitungo ya leta n'abareberera hamwe ivy'imikoreshereze n'ivy'imicungire y'ibikoresho vya gisoda nga mu gihugu cy'u Burundi. Iyi ndege bikaba byagarutswe ko n'abamenyeshamakuru ndetse n'ibimenyeshamakuru bitandukanye byavuze yuko abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izo n'izangabo cyangwa se niba abasoda barungitswe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gucungera umutekano no gufasha iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'umutekano n'ubufashanye mu by'ibihugu ndetse mu micungirane ndetse no mu mibereho y'ibihugu ntama no mu bucuti cyangwa se mu bunywanyi bw'aba bagenzi. Naho ngo raporo yaturutse mu ngabo cyangwa se kuhagarariye ingabo ziri ngaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze yuko atigeze amenya ivy'iyo ndege kandi akaba atabintu na bikeya cyangwa se akaba atavyo kujya akaba atamyenda ya gisoda yoherejwe muri iyo ndege. Akaba yahakanye avuga yuko iyo ndege ataba yamenye aho yaba yari iturutse kandi akaba atigeze amenya ko yaba ari igihugu c'u Burundi. Usivye ko ibimenyesha makuru vyahageze mbere ayi ndege yaciye igwa bagaragaje ko yari iriho ibendera canke se idarapo ry'igihugu cy'u Burundi. Ibi rero bikaba vyatumye iki gihugu gikomeza kugaragara mu bikorwa bitandukanye vy'iterabwoba hano mu karere k'ibiyaga binini muri Afrika. Iki gihugu rero hakaba ari kwibazwa impamvu canke se ico iyi ndege yaba yarigiye gukora mu mashamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi akaba atari ubwa mbere iyi ndege yarigaragaye ngaha. Hari kwibazwa ikibazo gikomeye cyane, ese yaba bari bagiye gutera cyangwa se kwataka uyu mugwi wari ditabara ubwo hari hamaze kumenyekana ibirindiro cyangwa se aho impunzi cyangwa se abagwanyi bakambitse. Akaba ari cyo kibazo cyakomeza kwibaza cyane. Naho rero ntabwo bagiye kure nivyo byari bigamijwe, gusa basanze uyu mugwi w'abagwanyi bari ditabara wari ubiteguye 5x5 mu birometero cyangwa se mu mametero asaga 2000. Uyu umugabo cyangwa se wari uyoboye iyi ndege wari utwaye iyi ndege yaciye abona aho baherereye ubwo yaratanguye gusa n'uwitegura cyangwa se n'utegura iyi ndege kurasa, ahubwo we bari bamutanze kare. Murabona neza ko iyi sanamu urabona neza ko bari bamaze kohereza iya mbere yamaze kuyituritsa, bakomeje kohereza izi rocket launchers ebyiri. Ibi ni ibisasu byo mu bwoko bw'ibiturika mu bya nucleaire. Ibi ngibi murabizi neza cyane aho bikoze ntabwo hasigara, ahubwo hasigara ivumbi gusa. Dore iyi ndege rero murabona ko umutwe wa nyuma ibaba ry'inyuma yari maze gukongoka kandi yari maze kuva ko indege yari isigaje gushya. Naho amasanamu yagiye yaragaragara cyane indege imaze kugwa hasi. Turaza kubageza ko mu yandi makuru twabateguriye nyuma yo kuba hategerejwe utunama cyangwa se abajejwe iby'umutekano mu bihugu mpuzamakungu by'umwihariko nka UN cyangwa se ONU. Ibi byose biri buze cyangwa se bose bategerejwe kuhagera kugira ngo amasanamu y'indege atangire gukwirakwizwa turebe neza uko bihagaze. Iyi ni Burundi updates, remember that. Turagira ngo tubabwire yuko rero mwa makuru twabateguriye icyo musabwa no gufyona sabone ndetse no gusharinga commentaire n'ibindi bitandukanye. Turagira ngo tubamenyeshe yuko rero iyi ari Burundi updates yandi igiye kuzibageza ko amakuru ajyanye n'agateka kazina muntu n'ibindi bitandukanye. Turababwira yuko rero mwa makuru twabateguriye ibyo byose byaciye biraba ntabwo haciye igihe kirekire, nta nubwo ari umwanya muremure. Aya makuru muyatoherejwe n'uruganda rwa Burundi updates mbere na mbere cyane ko twe tuba tuhibereye 5x5, ariko akaba tutemerewe aka kanya kugera aho iyi ndege yaciye igwa. Murabona ko iri sanamu ntirisanzwe kandi murabona ko byabandanyije mwaka kanya kandi matohoza haracabandanyije. Turaza kuza kubageza ko n'ibindi biri imbere kandi turaza kubageza ko n'ibindi biri gukurikira n'ibindi bikomeje gutangazwa muri ibi bihugu bitandukanye. Duhindukire tujye kuri guverinoma y'u Burundi ivyo yatangaje nyuma yo kumva ivyihanurwa y'iyi ndege y'intambara nga mu gihugu cy'u Burundi. Guverinoma y'u Burundi yasohoye itangazo ivuga yuko ibi byose byabaye bishobora kugaragaza impungenge zikomeye cyane kandi bishobora kuba ikibazo gikomeye nyuma yo gutohoza no kuraba neza ingene indege yaciye isohoka mu biro cyangwa se ku kibuga cyayo aho yari ibitse. Ibi byatumye igihugu cy'u Burundi kisanga ahantu hakomeye cyane. Guverinoma y'u Burundi yatangaje amakuru ivuga yuko batazi uburyo cyangwa se batazi ingene iyo ndege y'u Burundi yari mu kirere cya guverinoma ya Repubulika Iharanira
Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi biri buze kwitegwa yuko na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri buze kuza kubaza ingene n'impamvu indege y'u Burundi icyo yakoraga mu gisirikare cyangwa se mu kirere cya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi rero ni ibintu bikomeje kuba ikibazo cyane kandi ni ibintu biri buze gutera ubwoba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaza kunanirwa kwihangana, ahubwo ibibazo bikaba byinshi bikamurenga ku buryo ari buze kwisanga ari ahantu hatoroshe cyane muri uyu mwanya ndetse no mu masaha ari buze kuza. Guverinoma Iharanira Demokarasi ya Kongo yaciye iratangaza nayo ibariza ati ese iyo ndege mukomeze mutohoze, mukore itohoza rihambaye kugira ngo murabe ico yari itwaye kandi murabe ingene yageze ngaha mu kirere cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitahiriwe uburenganzira n'ababijejwe mu gihugu cy'u Burundi. Bati reka da ivyo ntabyo tuzi kandi niyo ndege ntabwo tuzi uwayikuyemo. Hari kwibazwa rero uwayikuyemo niba yamaze kumanika ibisantare, hari kwibazwa ngo birabazwa nde canke se biri buze kuza kumenyekana bite kugira ngo hamenywe impamvu nyirizina yatumye iyi ndege ihaguruka muri iki gihugu cya guverinoma cyangwa se ya Repubulika y'u Burundi ikaba yageze mu kirere cya Kongo. Ivyo ni ibintu rero wakibaza nange nkibaza, ariko icyo mpabereye no kugira ngo icyo kibazo wibaza nkigusubize. Turakubwira yuko mu vya politiki abasesenguzi n'abatohozi cyane nga mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuze yuko indege yavuye nga mu gihugu cy'u Burundi ku isaha y'isa moya za mu gitondo yegera ngariya Bukavu, yegera Bujumbura yambukiranya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho muri guverinoma hari hakiriwe amakuru yuko abatasi bakuru cyane mu gihugu cy'u Burundi bamaze kuvumbura aho uyu mugwi wa Red Tabara uherereye. Niko gufata indege kitaraganya, nta kubaza inama, nta kubaza imitima, nta kubaza Imana, nta no kugisha inama, ama berekezayo. Mu kwerekezayo rero baciye basanga Red Tabara yabateze agacu cyangwa se yabataye muri ambushi. Niko kwisanga indege iri kwakirwa n'amaroketi ronjazi menshi cyane atandukanye, bya bindi byakanze Repubulika y'u Burundi. Hibazwa niba koko aba batasi cyangwa se abamaneko ivyo batase ari vy'ukuri cyangwa se ari ibinyoma. Baciye bagira ubwoba cyane bavuga ati abo ntiyaba ari mu venture watwitayemo. Ibi ni ibintu bikomeye cyane rero. Ahangaha hakaba hari buze gukurikira andi matohoza akomeye cyane, ndetse akaba ari buze gukurikira n'andi mabazo atandukanye hagati y'ibihugu byombi, yaba ari igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yaba ari igihugu cya Repubulika y'u Burundi. Amakuru yacu natuyasubikiye, bareke turaza kongera gusubira umwanya makuru twateguriye. Tunababwira ngo mwese mwatwumvirije, turabahaye ishimwe kuri mwese mwatwumvirizaga muri mu bihugu bitandukanye by'isi, nkuko namwe mubabwira cyane cyane mwe twabwiraga mu bihugu by'akarere k'ibiyaga binini. Turabahaye ishimwe ko mwakomeje kutwumviriza kandi mwaduteze amatwi. Mwese tubahaye ishimwe muri mu bihugu by'u Burundi, mu gihugu cy'u Burundi mwese muri ngaha mu ntara zitandukanye, Cibitoki, Ngozi, Karuzi, Ruyigi, Makamba, Bururi, Mwaro, Gitega, Rumonge n'izindi ntara zitandukanye za Bujumbura n'ahandi. Mwese mwatumvirizaga muri mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara y'Uburengerazuba, Iburasirazuba, Amajepfo, Amajyaruguru, mwese muri kutwumviriza muri mu gisagara ca Kigali, turabahaye ishimwe ko mwakomeje kutwumviriza. Mwese rero muri kutwumviriza muri Kongo, yaba Brazzaville, yaba Kongo Kinshasa, mu ntara zitandukanye, Bukavu, Uvira, Igoma, Bombashi, namwe muri Murenge, namwe mwese muri kutwumviriza muri Kivu y'Amajyepfo Kivu y'Amajyaruguru, twabahaye ishimwe kandi turabakunda cyane. Muri Kenya hariya i Nairobi, mwese muri Tanzania Dar es Salaam, mwese muri Uganda i Kampala, eka namwe muri kutwumviriza muri mu Buraya, mwese muri kutwumviriza muri Amerika, mwese muri kutwumviriza muri Australia, Aziya, mwese turabasuhuza kandi turatuhaye ishimwe ko mwakomeje kutwumviriza. Gusa icyo mbabwira ni ukubibutsa yuko ari byiza kuba mwahejeje gushona sabone, kandi turabizi neza mwabikoze 5 kugira ngo amakuru agera kugera ko vyoroshe. Reka mbonere n'akajya ko kwibutsa yuko aya amakuru utorezwe n'uruganda rwa Burundi Updates, ukayabwezwa ko n'abanyesha makuru bakuru b'abahinga, bakuru b'abanyamwuga bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi, bakakugeza ko mu ngene utoronka handi mu ngingo nkuru kuri nabo n'abateguriye. Twagarutse ko mwaya makuru kabwiye yuko indege y'igihugu cy'u Burundi y'intambara ya yindi yari isigaye nayo Red Tabara ikaba yitabarije ku butaka nga mu washyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'izindi nkuru cyangwa se amakuru twaganiriye ko kuri mwese mwatwumvirizaga, kandi mwese muri ko murakomeza kutwereka ko turi kumwe, abo mu Cibitoke, abo mu Ngozi, abo muri Makamba, nabo mu Gitega, mwese muri abo Bujumbura, turabashimira cyane kandi turabahaye ishimwe ko mwakomeje kutwumviriza. Mureke rero mukomeze kumviriza amakuru 5 kuri 5 ntakabacike, kuko turahari ku bwanyu.